kubiyama no kubiyamiririza ku bana banje ku bintu bitari vyiza muri ko murabakoresha na cyane cyane nko kubashira muri ibi bintu by'ubusutwa ibi bintu by'ubusutwa sindabikeneye mu bana banje kuko ntibangishije inama mu kubijamwo ariko best asanzwe akina amakomedi ntuzerameke amasinema yarasanzwe yakina mugabo hariho ibindi by'ubusutwa ndiko ndabona bitari vyiza ku mwana we wanje nimba mwari muzi ko atabavyeyi agira ubu tuje duseruka rero ndabiyamirije n'abandi babonegweho sinkeneye nimundekera abana banje banyegere basubire nimba mugomba kubafasha kuki mutobafasha mu byo bariko barakora mukabafashiriza muri ivyo maka mubajane no mu bindi sinkeneye kubabona ku mateleviziyo kanaka mubajana kubavugisha ibintu batuka abantu bavuga ibintu bitabaho oya bajya n'abana b'umuco n'abana barezwe mugabo mbona umenga indero barayitaye none gute mushobora kubakoresha ibintu nk'ivyo nkamwege kandi mbona umenga murakuze guys meze gute mumeze bo meze neza je meze neza cyane ndashima Imana bo uyu munsi ni ku munsi wa Mungu no munsi ni dimanche kabisa bagiye gusenga abatagiye nabo ndibaza barasengera ku radio nka je murasengera ku radio ko je ndo mukatolika ko abakatolika nibo nitwe dufite uburenganzira bwo kunwa itabi bwo kunwa inzoga ugira gusa kuba kibazo atamuntu numwe ugiriye nabi rero uno papa mubona ngaha bon twamaze kuyaga gato ariko ca ndamusaba ati reka ubutumwa ugomba kumpereza ubuhereze nabo basanzwe badukurikirana kuko ibintu yaje kumbwira meme vyari ibintu vyo kumbuga nyene tout simple urahawe ikaze rero kabisa. Yes murakoze cyane ego natwe tumeze neza turashima ego nkuko mwari muhejeje kubivuga uno munsi kuri uno munsi wa Mungu hari bamwe bagiye gusenga hariko hariho nabandi usanga biba bitakunze ko bahashika ariko kubera Imana nayo ari nziza ifasha uwari we wese yaba wagiye n'utagiye upfa kuba wasengeye ahuri Imana irabikora cyane gose. Yes ture tugirwa ko ubutumwa rero nyezina ubutumwa nyezina jewe nagomba kwihanikiririza na cyane kuri mwebwe koresha umwanya ubwa mbere ku mwana wanje Rameke aho ari umunyeshure Rameke niwe best Mr Best nukuvuga best ari we Rameke n'umwana we wanje amaze ku mwana we wanje hari ingeso zitari nziza yagiyemwo ntari inzi rero izo ngeso nazo nizo nagomba kubihanikiririza ko nakeneye kumubonamwo kuko nka twebwe abavyeyi biwe tumaze kuba tutazi ibyo yagiyemwo ni ngorane na cyane nk'ubu uri kurabona yari umunyeshuri uno munsi ari muri sinema uno munsi ari mu biganiro kanaka ugasanga ejo uzosanga yatanguye kunywa amatabi yayuramutwe ibiyovyabwenge none nka twege abavyeyi biwe tuzofatwa gute tuzofatwa nkaho tutareze ejo atangure kutwiba ibintu munzi bizoca biherera hehe ariko Rameke nyene ari we best yarigeze kuza gusaba inkwano muhira ari azisaba we abavyeyi biwe ntibari bwagaragara nukuvuga twese ho twari nk'abavyeyi babo nukuvuga twege twari kure twari hafi ariko tuza kumva ko best ari Rameke yagiye gusaba amafaranga y'inkwano mushikiwe rero izo nkwano hajewe nk'umuvyeyi wiwe sinzi aho yarazijanye nagomba kumenya izo nkwano zari ziki zari zigiye kwande nk'umuvyeyi wiwe ko atari yatugishije inama urumva yuko amakosa ariko ya mbere ari ya best Rameke nyene kuza Jesse narinzi n'izina giwe
sinarinzi ko yitwa Best uko nyene kuza mu rugo ati ni mumi inkwano je nabifata yuko umengo yatumwe n'abavyeyi biwe kuko narasaba nimero nkazibura kandi rari abantu batabitahura neza burya uyu ni databukwe guys ni databukwe gusa nuko atari hafi cyane ariko uko biri kose umwana wanyu ameze neza kandi je ndibuka neza yuko ubwa mbere nkimutwara cy'imyaka 5 wibaze cy'imyaka 5 nkimutwara narababwije ukuri ati umwana wanyu agiye neza je nzomufata neza kandi nzomubungabunga rero inkwano kandi sizozubaka burya inkwano sizozubaka je tuzobipanga n'umuryango tubikore kandi bizogenda neza ariko rero umukobwa wanyu we wavuga yuko atakibazo wifitiye kandi yarakunda kumubwira Best ati Best sinkeneye nzobibwira papa ni wazoza kuvyivugira ibi bintu impamvu rero yatumye vuga ati reka jewe nze ndakumenyesha ikintu kuko tumaze umwanya muremure cyane guys turiko turayaga umwanya muremure cyane ico bita umwanya muremure cyane kabisa turiko turayaga ariko rero impamvu rero wewe muvyeyi yavuze ati reka nze nishikire yari imvo nyabaki ahanini jewe ingingo yatumye nshobora kubashikira na cyane cyane nka mwebwe koresha umwanya n'abandi bose nuko ngomba kubiyama no kubiyamiririza ku bana banje ku bintu bitari vyiza muri ko murabakoresha na cyane cyane nko kubashira muri ibi bintu by'ubusutwa ibi bintu by'ubusutwa sindabikeneye mu bana banje kuko ntibangishije inama mu kubijamwo ariko Best asanzwe akina amakomedi ntuzerameke amasinema yarasanzwe yakina mugabo hariho ibindi by'ubusutwa ndiko ndabona bitari vyiza ku mwana we wanje nimba mwari muzi ko atabavyeyi agira ubu tuje duseruka rero ndabiyamirije n'abandi babonegweho sinkeneye nimundekera abana banje banyegere basubire nimba mugomba kubafasha kuki mutobafasha mu byo bariko barakora mukabafashiriza muri ivyo maka mubajane no mu bindi sinkeneye kubabona ku mateleviziyo kanaka mubajana kubavugisha ibintu batuka abantu bavuga ibintu bitabaho oya bajya n'abana b'umuco n'abana barezwe mugabo mbona umenga indero barayitaye none gute mushobora kubakoresha ibintu nk'ivyo nkamwege kandi mbona umenga murakuze okay ivyo je ndabitahura ariko namushikiwe ahora akoresha ibiganiro mushikiwe ndazi ko asanzwe ari umumenyesha makuru mushikiwe ndabizi ariko uburameke yakina sinema mugabo bunsigenda mubona mu bindi mu kugira bijemwe nka wewe yarakubajije canke niwe wamuhenze je yarakunda no kuntuka yagutuka gute yarakunda kuntuka yaramfata nabi mu bisanzwe nuko ntashatse kubisubiramo cyane ariko yarambwira nabi vrem yarambwira nabi kandi ivyari binaryoheye amatwi ariko rero jewe je ndagutahuye hako ndasavye imbabazi kabuvyeyi babarire ndibaza n'abatwumva baravyumva barabitahura ariko rero hari ibintu abana nabo baba bishimiye bonyene uramaze kuyaga nabo kabicarika mu kayaga nabo urabona kuva nshika ntituraganira bikwiye kuko maze imisi mikeya nashitse ndushe rero sindaronka umwanya wo kugira ngo tuganire kuko niyo narindi ntibigeze bambwira ibiriko biraje imbere nibi ndabibonye kubera nishikiye ngaha mu Burundi rero kuba nshitse nkavyibonera ntegezwa gufata ingingo nk'umuvyeyi ntegezwa kuzifatira abana banje kuko ndabona kumenga bagiye kundengera nk'umuvyeyi bo ivyo birumvikana ndibaza ibisigaye muzobiyaga nk'umuryango kandi jewe urazi ko nsanzwe ndanabubaha cyane ibisigaye muzobiyaga nk'umuryango kandi bizoja mu ngiro ndibaza nta kibazo ariko hari ikindi wagomba gushikiriza wari gushikiriza nk'abantu basanzwe badukurikirana ari rya mbere nk'ubana kubonye canke batabamenyereye barameke bojewe icyo nagomba nshikirize kuri abo bantu nk'iyo biza gushika nk'ibi bintu bikaza kuba jewe ndi ngaha nukuvuga aba bantu bose babakoresheje ibi bintu ubu bose baba bari indani baba bari indani kuko sinari kwemera ko abana banje bameruko ndiko ndababona no muzi hari umunsi muzobikora mwibaza ngo nivyo gufyina mugasanga mugiye kubivugira indani
vyabaye birebire mwabifashe ko ari bigufi. Je rero mu buzima sinkunda abantu dufyina, ndakunda abantu tuganira. Jewe ntimuze mu ntinye, muzonyegere. Muzonyegere tuganire mugabo ku bana banje. Ntihaze hagira umuntu asubira kubakoresha ibintu jewe ntazi nk'umuvyeyi wabo. Ujya mureka bumenyesha makuru ujya mukobwa. Rameke nawe murekire muri ajya amasinema yiwe. Akomeza kore ajya amasinema. Hari igihe yoba ariyo mpano yahisemwo abona ko ariyo imukwiriye. Rero ivyo bindi mushaka kumushiramwe. Ntavyo nzi kuko ntavyo yambariye. Ndabiyamye. Ivyo Rameke yakora vyatesha urubwa umuryango. Cyane gose. Rabo basigaye anywa amatabi. Asigaye aja mu minsi nzoza numva ngo asigaye afata n'abakobwa babandi ku nguvu. None nk'umuvyeyi wiwe ntahagurutse. Nzobwira gute isinzi ry'abantu bazoba bariko barambona. Na cyane cyane nk'ubu ndi mushasha ngaha bamwe batari bamenyereye bambonye uno munsi. Nari nibereye mu mahanga. Ndaje uno munsi. Yarabimbwiye. Ndaje uno munsi ngomba mpagurukira abana banje. Na cyane cyane nk'uyu muhungu wanje Rameke. Ndamukunda kandi nawe arankunda. Rero narababaye kuba nabonye yafashe izi ngingo zo kuja muri ibi bintu atambariye kandi tuganira misi yose. Ndavyase kandi ndabiyamye. Cenda gutahuye kabisa. Cenda vyumvise. Kandi guys muze turagerageza gutahurana, hari ibintu abana nabo bajamwo numenye nawe ntubitahura ukafata ko ibintu vy'imbuga vyacu niko bikogwa. Bonye umuntu ashatse kuza afite amanyama maremare cyane ucumukoresha ikiganiro. Ubonye umuntu ashatse kuvuga nabe kwinjira mu buzima ukacumukoresha ikiganiro. Urumva natwe ari ivyo dukora atari uko twari tubishaka cyane ariko tuvyisanzemwo. Rero je ndasavye kwanza ikigongo wewe na Rameke nyene ndamusavye ikigongo je n'ukuri ndabihagaritse sizosubira kandi ko je numvira ikintu cy'umuvyeyi abavuze ahanini cyane. Urumva ahanini cyane je numvira ikintu umuvyeyi abashikirije. Rero guys n'umuvyeyi wa twese n'umuvyeyi wacu n'umuvyeyi wabo n'umuvyeyi wanyu tumoye kandi tumwahirize. Urakoze cyane ku karyo wadutijije tukayaga muvyeyi. Ntangorane namwe mwakoze. Ego cyane gose. Nongere mvuge nti nejo nimwankenera muzombarire. Ubu ndi ngaha naho ndiko ndaje. Cyane gose. Urakoze cyane. Guys nuko bimeze ndibaza tuzosubira undi munsi. Abavyeyi biki gihe ni hatari.